ibyo uri kurakora bikora uravye uti ndiko ntegura iki imbere, kuko integuro yawe sayo mazu, sayo mahera, siyo miduga. Kuba indongozi bikaba inyungu yaburongoye imbere yuko biba inyungu kuri wewe, kuko icyo kibanza cyose urimo ni kibanza cyo gutegura aho uzoba uri ejo mu gihe utazoba ukiri ngaho. Kora ibishoboka byose rero, icyo cyubahiro wahawe, ubwo burongozi wahawe, ubwo butware wahawe, ntubu byimba byimbemwo ngo urenganye abana bariya, ngo uvuge ngo narahashitse. Ndashimira n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi, kuko mu minsi yahera hari imvugo zari zihari, umuntu yashaka kurenganya ubundi ngo urazi uwo ndiwe, n'ayandi majambo atarashimishije. Nyabuna ahuri igihe cyawe n'icyahera byose bizoba byanditse. Ibyo wakoze ibibi ntibizoraba ngo wari iki, ibyiza nabyo ntibizoraba ngo wari iki. Kandi uburongozi bwawe ntibukubera igitsitaza, ahubwo bukubera impamvu yo kurondera umugisha no gutegura aho uzoshikira ejo umaze kuva kuri iyi si. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, ukaba n'umukuru w'ihwaniro ry'ibihugu byose byo muri Afrika, kumwe n'umuvyeyi akaba n'umutambukanyi wanyu, nyene iteka umunyamabanga w'umugambwe wahawe iteka ryo kwiremeka amabanga akomeye yari yarahishijwe kino gihugu imyaka yose. Bubahwa mwese umumwe mu cubahiro Imana yamuhaye. Nkundira rero mwese ndabipfurize amahoro y'Imana, mvuga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bubahwa rero barundi kazi mwese mukoraniye ngaha mu byubahiro byanyu, inyigisho ihari ni inyigisho ijanye n'ibihe tugezemwo. Urabye iyo twavuye, urabye aho tugeze, igihe niki, nk'uko babivuze kenshi guhera ejo babisubiramwo. Iyi nyigisho ivuga iti kandi ntimukaragire nk'abatwaza amanyamamasho mwagabanganirijwe, ariko mube ibyitegererezo by'ubusho. Amajambo akomeye cyane. Urumva ko abantu bose muri kino gihugu n'abarongozi, umurongozi rero wese ategerezwa kuja imbere yiza arongoye, akazija imbere nazo zigakurikira zigera imbere ikirenge mu kirenge ciwe. Byumvikana ko uwazirongoye ziraba haciye, ntazicisha mu murima kuko arahabona, ntazicisha hazitiye kuko arahabona, nazo ziri nyuma zimukurikira. Nawe rero uri umurongozi, ubyumve. Kandi kino gihugu ibi nibyo cyari cyarabuze, ni nayo mpamvu cyama mu nduru
n'indyane kugezaho cyashirwa mu gitigiri cy'ibihugu bikennye ku isi, kuko amabanga yose Imana yari yarayanyegeje. Gutyo rero ndabye mu nyigisho zo muri Korani, uwitwa Omar, Imana imushimire, niwe yabaye umurongozi inyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubwo burongozi rero ntibwamutuma kuba intumwa y'Imana, ahubwo bwamutuma kubahiriza amategeko no kuba umuhanuzi mu bikorwa byinshi byakorwa n'intumwa y'Imana. Omar rero yakoze icyo gikorwa, mugabo kubera yari afise indemanwa y'amanyama, indemanwa y'ishavu, kandi ibyo bitari bibereye umurongozi. Umwe rero mu bagendanyi b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja kumva ati burya rero Omar bamugize indongozi kandi atabibereye, afise amanyama, akazi ishavu n'ibindi byinshi. Mugabo icyo gihe barongera baramubwira bati afise n'abahanuzi, nuko twicura ko atazobumvira, kuko azohava abona ko ari bato kuri we, kandi ubuhanuzi bwabo ari ubuhanuzi buhambaye, kuko bafise Korani yose mu mitwe yabo, abo twita hafizu Korani mu Carabo. Noneho rero ujya mugabo abyumvise uko ati sindabireka, acaragenda koko abaza Omar ati yoba ari hehe? Bati ari gukora ibyo ajejwe hariya mu ngoro y'Imana. Omar rero yari kwarahanura abantu bamwituye, na babahanuzi biwe bamukikije, n'abandi bagendanye b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari harya. Urya muntu agiseruka aca atangura gutuka Omar ati mbega wewe ibyo urimo nibiki? Ubahanura iki? Ushoboye iki? Uzi iki? Wa musuma we, ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadusigiye byari bitegerejwe kugaburirwa imfakazi, kugaburirwa abakene, kugaburirwa batishoboye, byose warabisahuye. None ngo uri kurahanura ibyo uhanura by'imbere y'abantu hoshi. Atangura kumukankamira. Ubwo nyene Omar kaba karaziririnze ati uwo nibiki? Munzanire hano, munzane ndamuhwamike, nimba ari bisazi ndabihwamikisha igiti, nimba ari akaboregwe ndagahwamikisha igiti, kuko biraboneka ko adakomeye neza. Umwe muri baba hanuzi, baba hafizu Korani, acara haguruka nkugira aje gukwega uriya muntu amuzane. Atariko mpagurutse kugira ngo ndabasabe ijambo nyakubahwa. Ati mbwira. Mugabo avugana amanyamati mbwira. Ubwo nyene urya kiravuga ati uribagiye ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko uwemera Imana ategerezwa kuba ari umuhanuzi w'abandi, akaba ari imbere yabo ababera indongozi, kandi ategerezwa kuba umuntu atagira ishavu, ategerezwa kuba umuntu abona ubutazi akamumenyesha, abona udatahura akamutahuza mu bugwaneza. None iyo ngingo ufatiye urya wumva ijanye n'ibi byanditse muri Korani ikigabane cya 3 umurongo w'111. Ubwo nyene Omar yaciye aba nk'uguye mu mazi, yaciye aba nk'uguye mu mazi, abaratekanye. Mbere acabwira wa muntu ati nimumuzane ashike ngaha, nawe ca wicara hafi yanje. Omar abaratekanye. Mwene Anasi yari muri abo bicaye ngaho, ati ngene Omar yakiriye iryo jambo riri mu gitabo c'Imana, n'ingene namubona cyari nk'igishirira gikorokeye mu kidengeri cy'amazi. Omar abaratekanye. Gutyo rero
niko umurongozi amera. Umurongozi ni umuntu, ariko rero bisaba ko uwo murongozi ahabwa abahanuzi nawe akabumvira, kuko umuntu n'umuntu. Urya muntu rero amaze gushikira Omari yavuze ati nta nzigo narinda gufitiye, kwari kugira ngo ngerageze ndabe ibyo bambwiye ko ariko biri. Bambwiye kukaze ndabe kukaze, mugabo baca bambwira ko ufise abahanuzi bicura kutazobumvira, none nsanze ubumvira. Imana ishimwe cyane. Nuko rero umenye ko ingabirano wahawe atari ingabirano isanzwe yo kuba umurongozi. Guhera ku rugo iwawe uri umurongozi, nyumba 10 kuri zijya ngo 10 n'umurongozi, kuduga kugera hejuru umuntu wese n'umurongozi. Ntuhave rero ukoresha ubwo burongozi bwawe ngo ubugire nk'uko ari ikintu gihambaye cyane, bitume barya urongoye bagutinya, bitume barya urongoye baguhunga. Ahubwo utegerezwa kuborohera, niho ubasha kubakura ibuzimu, ubashira ubuntu, ubasha kubereka amategeko bokora, amategeko bokubahiriza, n'amakosa bagize urabasha kuyakosora bidaciye mu ngimba. Uko niko umuhanuzi ategerezwa kumera. Ikindi kandi, iyo ubaye umuhanuzi mwiza ukaba umurongozi mwiza, ibikorwa ukora birakuranga. Bimaze kukuranga kandi ubironkera ingabirano zidasanzwe, ubironkera impera ku Mana idasanzwe. Abantu b'abarongozi ariko kandi bakunda guhura n'ibigeragezo. Aha ndasoma muri bino bigabane by'aka gatabo gatoyi kanditswe n'uwitwa Buhari. Muri aka gatabo kanditswe n'uwitwa Buhari mu nyigisho y'ibihumbi 2272 n'uwitwa Muslimu babihurije ko mu nyigisho y'ibihumbi 2743 bavuze bati uburongozi ni umutwaro udasanzwe, bisaba ko umurongozi yihangana gusumba abo arongoye. Baca bashiramwo akagani k'abantu batatu. Umuntu wa mbere yari umurongozi, mugabo akaba yari yiyemeje ko kuri bike afise abakene bo mu micungararo azoja arabaha duke duke, iminsi yose abagendera abaha duke duke. Yabigenza uko kandi yavuga ati si ukugira ngo banshigikire nk'umutware, oya, ni ukugira ngo aba bantu nanje mbone ko icyo Imana yampaye ndakibakoreshereje mu buryo bwo kubashigikira, kuko Imana nanje yanshigikiye ikanshira imbere yabo. Ibyo bikorwa kugira ntibibemwe ubwishime, yabikora iminsi yose ku mugoroba, akikorera ubufu, akikorera ingano, akikorera udukwi, akagenda abakwiragiza. Cyari cyo gikorwa ciwe. Yarasanzwe ari n'umugwiza atunga, abakozi birirwa bazana, akavuga ati umugabane ushire ngaha ndazi icyo ndabikoresha. Kandi niwe yabyikorerera wenyene kugira ngo n'abakozi ntibazohave baja kumena iryo banga. Yarabikoze, Imana irabimushimira. Uwa kabiri nawe nyene yari umurongozi, ariko akaba afise umwana umwe rudende. Uwo mwana agiye gukina n'abandi mu myimenyerezo barimwo, kuko hari abana barategana imyereka, abana barakubitana ingumu, abana bariga no kugwanisha imipanga, abana b'Abarabu. Umwana wundi bariko barakina abamutemye
ku rugusho umwana aba arapfuye. Urya yishe uwundi yari waje gukina ava kure ari inyambukira, yaciye avuduka ariruka abonye uwo bariko barakina ko apfuye. Kumbe yahungiye kwa se w'umwe yishe, ati Mutama ntabarunyegeze, je ndi inyambukira, aho nshiye bariko banyirukako kandi bagomba kunyica, je sinzi ico bampora. Umutama byumvise gutyo, nawe ari umutware, ari umurongozi wo ngaho, ati iki ciza sinokigisha, acaramunyegeza mu rutara. Ubwo nyene umutama hejeje kunyegeza uwo, yumva karuru fata agize gutya, mbere abona n'abandi baje bikoreye ikiziga cya wa mwana wiwe. Bamushikanye ngaho bati Mutama raba mudufashe mwihangane, uyu muntu turabe ingene tuja kumufuba, mugaba abandi bariko biruka kuko ziribara, kuko uwo Mugesera nta handanye iki uretse muri iyi mucungararo turiko turamurondera. Umutama ati nimutekane, ahubwo mushire hajya mu ndaro, mumfashe tumwegeranye tuje kuvubana iteka. Ubwo rumiraha kwirimbi ndire mpeze, muzoza kunsuhuza ejo kuko mwebwe murarusha. Baciye bavyumva barataha, bamusiga kwirimbi. Mugabo bumaze kugoroba yaciye ataha, yugururira wa muntu yamuhekuye, aramuherekeza amwereka haca, ati genda nivyamara gutekana barya bakwiruka ko bakagenda, uzoza untore nji wanyu ndagusabe umbere umwana, kuko nta wundi sigaranya atari wewe, ni naco catumye ndagutanga ngo bakugandagure. Imana ishimwe cyane. Umutama ababaye gutyo. Hanyuma ugira gatatu nawe nyene yari umutware, mugabo w'umusore w'amaraso ashushe, yaripfuza mubyara we, aramwipfuza cyane, aho yobihera arahabura. Umunsi uri izina kuko ari n'umugwiza atunga, mubyara wamuzanira inkuru ko Muyomba ameze nabi, inarume wiwe. Ati rero yansabye ko woraba icyo umufashisha kugira ngo baje kumuvuza, mugabo nta nuzi ko azokira. Umuhungu ati karibu. Aca mujana mu nzi we, amushikanye mu nzi we aca arugara imiryango. Ati rero burya narakwifuje kera kandi umunsi n'uyu. Umukobwa ati uko nyene tegome, ko naziga wewe kuri mu bantu bubaha Imana. Ati nta ngorane ndimo. Atoya nturimo, nimba urimo naho ugara hose, uzibire hose, ntusigaze umwenge n'umwe. Imana ishobora kurabika tubona turi mu makosa, Imana ishobora kumva ijwi ryacu turi mu makosa. Umuhungu acafata ibintu arazibira hose, arangije ati nahejeje. Undi ati iyo uba wahejeje ijwi ryawe sinaryumva, icyerekana ko utaraheza kuzibira nuko ndakumvise. Burya rero Imana yoyo irumva gusumbaho, bandanye uzibire. Umuhungu ati sinorenza. Ati nimba utarenza rero ndeka ntunkorere icyaha nk'icyo, kuko Imana yokiguhora. Ariko ndetse Imana nawe izokureka ahantu waruri, atakindi cyo gukiza uretse yo. Umuhungu acarabyemera, acakora ku ruhimbi, atora ya mahera yamusabye amadenariyo ayahereza. Urya mukobwa atishira Muyomba, umubwira uti rwarukira, mugabe byagire bibe ntubimubwire. Nawe ati
imana yabyumvise kandi yabibonye, niyo izoguha impembo. Basi burya rero nta kibera ubusa. Ba bantu batatu bafashanije urugendo, urwo rugendo rwabo rwari runini, batava hamwe, batanazinanye. Mugabo baja kugera ku mutumba, urumva ko bari abadandaza bavuye kurangura. Uwo mutumba bari bawuzi kuri kw'abambutsi, kuri kw'abicanyi, kuri kw'abantu babi. Noneho buba burije, kandi bose uko ari batatu barazi ko kuri urya mutumba arabasasa migozi. Urayeho ufise ibintu barakuboha imigozi, bakakumbura byose, mbere bigiye no hejuru bakakwica. Bati ibi ko tubizi, none bukaba bwije, n'imvura ikabije, none tugire gute? Baca barakata bajana umwonga, imvura nayo ibiraguye, buba burahwibiriye, ijoro ribaye ijoro. Bati nta kundi, turondere aho dushobora kwinyegeza, ariko kure y'imihana kandi kure y'inzira. Baca babandanya baragenda, binjira muri iyo mitumba kugeza baronka ahantu hari isenga ry'ibuye. Baca binjiramo, babona ni nko mu kazu gatoya. Bararuhuka, barindiriye ko buca babandanya. Mugabo bakirindiriye ko buca, kubera ubwishi bwa ya mvura, n'Imana ishaka kwikorera igikorwa cyayo, ubwo nyene ikibuye cy'igihongo kiba kiratembagaye, cugaye hamwe binjirira. Bose bagumye indani, barabona bati aha turimwo ntawe utubona, naho tuzopfa ntawe tuzonukira. Ikibagiwe cyo nta n'uwo dushobora guha induru, urabye iyo twavuye naho turi, aho ibyacu birarangiye. None icokorwa ni iki? Ko tukibasha guhema, duhema irya nyuma, mugabo tubwira Imana ubuzima bwacu kugira itwakire. Umwe wa mbere acaravuga ati, Mana nzima, nariyemeje ko ububasha wampaye n'uburyo wampaye nzobufashisha abatishoboye ubuzima bwose. Ijoro nsibye gukora icyo ciza niri gusa, ariko ndagusabye bijya byabaye ubyandike nk'igikorwa ciza, unkize iki cyago, cyangwa unyakire mu bwami bwawe. Amen. Uwa kabiri nawe barashikiriwe, ati Mana mushobora byose, jewe mu buzima bwanje nabaye umutware, ariko mpura n'ikigeragezo cungandaguriye umwana, anyinyegeza ko, ampungira ko, ansaba kumunyegeza kugira ngo icyo cyiza ndamukoreye abe ari wewe uzokinyishura. Umwanya n'uyu rero, kinyishure, unkure ko iki kintu cadupfundikiriye ngaha, cyangwa ubuzima bwanje nimba burangiriye ngaha, unyakire mu bakoze icyiza maze ukimpembere. Ubwo nyine cya kibuye kiramanuka, batangura kubona umuco hejuru, n'ivu ribahungurukira ko, barabona ko kiriko kiragenya. Umagira gatatu ati Imana ishobora byose, jewe ibyo wampaye narabikoresheje, ariko narahuye n'ikigeragezo cyo kwipfuza mubyara wanje. Ngera ku munota wa nyuma abarizanye nturakaza wanje azizanye, ariko ashitse nahuye n'ikibazo. Arambwira ati niwandeka nawe Imana izokureka, aho atakindi cyo gukiza uretse yo, kubera iki cyiza uzoba unkoreye. Ariko niwihenduka birengako, Imana izoguhana
ku buryo atawundi azogutabara. None Imana ishobora byose, kugira ngo uzontabare naramuretse, n'ibyo nsaba ndabimuha atakintu ngeretseko. None Mana nyakira nk'uwakoze iciza, canke unkize nk'uwakoze iciza cy'ingurane wewe uyishure. Ubwo nyene cya kibuye cyarahongorotse kiratembagara mpaka hari epfo mu mwonga, basigara nk'abiyicariye mu kinogo kigaragara kidapfundikiye. Imana ishimwe cyane. Gutyo rero nawe uri ndongozi, imbere ntuhazi, igihe umaze urakizi, ariko icyo usigaje ntacyo uzi, ibyo uzohura nabyo ntabyo uzi. Urakeneye intabaro y'Imana. Kora ibishoboka byose rero, icyo cyubahiro wahawe, ubwo burongozi wahawe, ubwo butware wahawe, ntububyimba byimbemwo ngo urenganye abana bariya, ngo uvuge ngo narahashitse. Ndashimira n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi, kuko mu minsi yahera hari imvugo zari zihari, umuntu yashaka kurenganya ubundi ngo urazi uwo ndiwe, n'ayandi majambo atarashimishije. Ariko ndashima indongozi z'igihugu ko ayo majambo zayahagaritse, kuko washaka kuyakinisha wese baramukonjiga verbe cyangwa wa mutama. Gutyo rero indongozi itegerezwa kuba imboneza yo gutanga imfashanyo, kuba indongozi bikaba inyungu yaburongoye imbere y'uko biba inyungu kuri wewe, kuko icyo kibanza cyose urimo ni ikibanza cyo gutegura aho uzoba uri ejo mu gihe utazoba ukiri ngaho. Ibyo uri kurakora bikora urabye uti ndiko ntegura iki imbere, kuko integuro yawe sayo mazu, sayo mahera, siyo miduga. Integuro Imana ishima ni ibyiza ukorera abo urongoye. Inyungu uha barya uruta. Nturabe rero abakwituye ngo uhave ukoresha ububasha ufise ngo ni ukunyene, ngo ntawumvuguruza. Nyabuna ahuri igihe cyawe n'icyahera byose bizoba byanditse. Ibyo wakoze ibibi ntibizoraba ngo wari iki, ibyiza nabyo ntibizoraba ngo wari iki. Ku Mana nta na kimwe gipfa ubusa, kandi byose biba ari byiza, bizana umugisha. Bibaye bibi naho bizana umuvumo, kandi uwo muvumo uhera kuri mwene kuwukwega ukarandagata. Ariko umugisha nawo nyene uhera kuri mwene kuwukorera ukarandagata, ukwira umuryango wiwe wose. Kubw'ibyo rero twese turi ndongozi, umwe wese ahaherereye, umwe wese mu byo arimo, ntarabe ibyo ariko arakuramo, araba ahubwo icyo ariko arakoresha icyo cubahiro ciwe, kuko twese turi ndongozi, kandi umwe wese arafise abamuhanze ijisho, bamwiga ko bamufata nk'umukuru kuri bo, haba mu bakozi b'Imana, haba muri aba baririmbyi, haba muri abo banyamigambwe, haba muri abo bo mu bisata byose. Umwe wese ni ndongozi, kandi uburongozi bwawe ntibukubera igitsitaza, ahubwo bukubera impamvu yo kurondera umugisha
no gutegura aho uzoshikira ejo umaze kuva kuri iyi si. Imana ibahezagire mwese, izi nyigisho zizodufashe gutera intambwe mu kubaha Imana no mu gushira ibintu ku musitari, abarundi baroranirwe gusumba. Imana ibahezagire.